What's up, ladies and gentlemen? It's your brother from the same Father in heaven, Prince Mshindi in the building. Kaze muri POV y'inondwi. POV y'uno munsi nzoba ndiko ndishura ku kintu umuntu yabajije kuri Instagram avuga ati ni gute umuntu ashobora gutsinda ibigeragezo canke icaha gikunda kumwizingira ko vuba. Alors, uyu muntu ntiyigeze aspecifia iki caha ico arico canke iyi tentation canke iyi addiction iyo ariyo. Donc ndazagerageza kugeneraliza kugira umuntu wese agerageze kwitora. Icambere imbere yuko ndabaha ama astuce ane y'ingene umuntu atsinda ibigeragezo, nshaka d'abord mbanze ndagufashe gutahura ico arico tentation canke ikigeragezo. Ikigeragezo ni igikoresho Satani akunda gukoresha kugira gusambura, ariko ikigeragezo ni akaryo Imana ironka kugira ngo ikubake, ni akaryo Imana iguha kugira ukure. Ikigeragezo canke tentation nico kimwe na test. Hari umuntu yavuze ati gukura mu buryo bw'umubiri biri naturel birizana, ariko gukura mu buryo bw'impwemu n'amashwa ugenda urafata. Rero ngoma ndakubwire ibintu bine bituma ushobora gutsinda ayo tentation kugira ukure. Ikintu ca mbere utegerezwa kwidentifia source y'ikigeragezo cawe. Umwansi arakwiga akamenya point fort zawe na point faible zawe. Aho hantu hari point faible niho yinjirana. Kumbure ni igihe uri wenyene, kumbure ni igihe uri kuraba filme, kumbure ni igihe wasohotse n'abagenzi, kumbure ni igihe uri muri boîte, canke kumbure ni igihe ufise amafaranga, canke kumbure ni igihe udafise amafaranga, canke igihe uryohewe, canke igihe ubabaye. Ibi bintu vyose Satani canke umwansi aramenya ryari agutera, aramenya ryari uba uri vulnerable kugira agukoresha amafuti. Igituma bikenewe cyane kwidentifia source canke inkomoko canke ryari ico kigeragezo kiza, ni kubera utaratahuraho umwansi wawe azanana, nejo azogusubira, nejo uzokwisanga waguye muri ico kintu utari wifuza. Ica kabiri ni gushiraho amalimite canke gushiraho akarimbi, gusetinga ama boundaries. Nico gituma igihugu cose kuri frontiere cama gifise abasirikare, cama gifise abantu bagicungera. Kubera iki? Biroroshe cyane gutsinda umwansi akiri kure, akiri kuri frontiere, gusumba umwansi yamaze kukwinjirana mu gihugu urabura ingene umusohora. None nimba ivyo tubikora, ni kubera iki hageze ku buzima bwacu canke ku vyumviro vyacu usanga tutigeze dushiraho system ituma umwansi niyashaka kudutera asanga hazitiriye? Kuko wibuke hari ibigeragezo bimwe bigutera kubera bisanga atama limite ufise, bisanga uvugana n'abantu bose, bisanga utembera ahantu hariho hose, bisanga uraba amafilme ariho hose. Ariko ibi bisaba ikiguzi, kuko nta transformation nimwe idakenera ikiguzi, nta transformation nimwe idasaba yuko hariho ivyo uheba. Ica gatatu kugira uneshe ibigeragezo vyawe nuko uremplace ama habitude yawe, nuko imyimenyerezo yawe canke ibintu ukunda gukora wiga ingene ubiremplace. Umuntu umwe niwe yavuze ati ama addiction uyaremplace avec iyindi addiction. Nimba wari addicted na pornography, ujya mwanya ucukoresha sport, ujya mwanya ucusomamwe ibitabo, ugira iyindi addiction igukiza, ikuvura, igukomeza, apana addiction ikudetwiza. Nico gituma na Paulo yavuga ati hako muboregwa vino ni muboregwe mpemu yera. Yaba ari proposition, hako uba addicted n'inzoga, fumubona addicted no kuvuga mu ndimi, ni proposition. Choose ikintu gituma uba addicted naco, kuko kuguma ugerageza kwirukana ivyumviro bibi ntibituma ivyumviro bigenda, ahubwo birabikomeza. Nico gituma umuntu aguma yumvira ati sinshaka kunywa inzoga canke sinshaka kuraba pornography, hako bigenda acaguma vyumvira. Ahubwo hako ubigenza uko, uwo mwanya ufata ugume wiyumvira ibintu ukeneye. Nico gituma hari umwanditsi yitwa Warren, ndakunda igitabo ciwe nakiba propose cyitwa Une vie motivée par l'essentiel. Hari agapassage yanditse kavuga kati ignorer une tentation
est beaucoup plus efficace que la combattre. Kugerageza kugwanya tentation yawe sivyo biri efficace. Ibiri efficace ni ukuyirengagiza. Nico gituma uraba nka Yosefu igihe muka Potifari yaje ntiyagerageje ku resist. Yarirutse kuko ari ibigeragezo bimwe bimwe bidasaba yuko ubiresista. Ibigeragezo bimwe bimwe bisaba guhunga gusa. Ikintu ca kane gituma ushobora gutsinda ibigeragezo byawe nukurondera uwo ubibwira. Ni kibazo nibaza ko nanjye na strugglinze naco imyaka myinshi iryaho naba numva umengo ibintu byose nije ntegerezwa kubikemura jewe jenyene kugeza umunsi ntahura proverbe umuntu umwe yavuze ati un soldat isolé est à moitié mort. Umusoda agenda wenyene mu ntambara ni nkuko aba yapfuye. Bene uyo biba byoroshye afite no kumwica. Rero niko bimeze no mu buzima. Uravye mu rukino rw'umupira uwutsinda igori aba ari umwe, ariko abahagatiwe n'abandi bantu 10, abafise abantu 10 bamwankuraje bamupase abamudefanda agomba gukubitwa hasi iyo bagombye kumwataka abari bo baseruka. Rero n'ubuzima niko bumeze, ntiwikwije. Turakeneraniye, ndagukeneye, urankeneye. Urafise inshuti ukeneye, urafise abagenzi ukeneye, urafise abantu uri sanse gutumbera ubabwira ati bro canke sister, I'm struggling with this. Bibiri vuga ati babiri baruta umwe. Shitani kugira kumanyure neza no munsi yo kumvisha yuko ivyo bibazo ari wewe wenyene uri kuradilinga navyo. Ntiwemere gusufra uri wenyene en silence. Irondera abantu bibabwira, ariko humura. Twese turafise ibibazo turiko turagwana navyo, turafise ibintu twifuza guhindura mu buzima bwacu. Mugabo kugira ivyo byose bikunde bisaba ko tuguma turi suba. Peu importe addiction imyaka yoma biracakunda ko iyo addiction ihera. Reka ndakwibutse n'ingoga ibi bintu bine narimvuze kugira ushobore gutsinda icayi cyaje cyose. Icambere ni kuidentifia source y'ikigeragezo aho kizanana. Icakabiri no gushiraho akarimbi canke gushiraho amalimite kugira umwasi wawe ntazararonka ingene yinjira. Icagatatu nuko remplacer ama habitude yawe. Nimba hari ahantu wahora ugendera hatuma ugwa muri ivyo vyaha, nimba ari abagenzi no kuba remplacer. Hama icakane nukurondera abantu wikonfiako, nukurondera abantu mu biganira, abantu bagufasha ingene ivyo bintu babivamo. Hama ndangirize kuri iki kintu nuko ibi bintu byose mvuze birashobora gufata kanya, ariko ntucike intege kandi wibuke Yesu bibirivuga ngo yageragejwe nkatwe mu buryo bwose, kubw'ivyo aradutahura. Imana ntirarambirwa, Imana ntirahana ivuga ati uyu muntu ayamenyereye. Oya, Imana yama iriko iradisponibiliza ubuntu kugira uhinduke. Rero mwana w'Imana nukuri utekane, umenye ko ushigikiwe n'ijuru, kandi umenye yuko hariho igifungu c'abantu benshi cyane bifuza kubona uriko urahinduka. Rero kubw'ivyo tekana. See you muri POV ikurikira next week.